nyene nivyo bintunze muri iki gisagara. Kamera, mikrofone nivyo bintu bituma jewe iyi nzu nari kuyubaka gute? Woza kuyinyubakira. Anita, ulikuwa unavuga nyonga isabuni wanje. Isabuni jana na buzuku numparirize. Isabuni wanje nakusanga ndakumera umutwe. Isabuni wanje barakuri kushango jaro ndiko ndabwiye isabuni yanje. Alita isabuni wanje. Cyane mu iyo sabuni. Isabuni wanje. Hari isabuni jana nakumera umutwe Anita. Nyarusa kandi. Umwana uburofa. Isabuni wanje. Maro yakabiri wa isabuni wanje yani. Nimba ro waita. Ata isabuni wanje yani. Navuze ngiki. Misabuni wanje wagisuka. Misabuni wanje nyarusa kanje misabuni wanje. Nimundeke ni misabuni wanje. Ndakukubita je ndachatagura makofi. Misabuni wanje je nyarusa. Misabuni wanje. Je misabuni wanje. Nyarusa kandi je urayimba. Nta sabuni na misabuni wanje. Je ndagenda kume. Polisi. Nasabuni na koja, nani sabuni yake? Mama vitera nduri biki mubati unachana ko bisabuni twatera ndino watera n'amakovu nibi ngo lewe ngana sabuni hasu Jeno isabuni wanje musabuni we na sabuni natoyece asabuni watuone na sabuni yiju yatuone wiga sabuni wayidandaje wayigurishije wai mwana chao chama ko na pesa je kushafura ko rambesha na sabuni watuone nani anabonye chef ya hii kano segaru ojacho arangiriye jana ndasonze yandiringa nisabuni yanga chef yiki yamajina tano yamajina washize chef wa musozi dufunzwe yayinyegeje manyi namubwira ayiguwe chef umvirize yansofye mu mpuzu zanje yazibutse no mu birato hose yabuze ngo je nibisabuni no bwangu wawe ngaje no cyo kumfata nabi ukura ari banyumba 10 uyu nyareka niyo nyumba 10 ngaho urumva subira ari kumva induru yihebe siko Change basi narinde mama wanje ni yaza siba no guhona no bitera induru ngaho ani wani subire kandi induru cyane Simana ko yaciyazi urabona ari kukwereka je wandiwe Aliti wazima lakini asha ndashima kwe asha ndiburobe asha ahubwo twicare ndafise ibintu ushaka tutuvugana man mbona una mawasiwasi mengi nyemerera tuvugane ndabigusavye please aya tuikae nari ndagukeneye sana nashaka umfashe kubera ari abantu baguma bamwikirana nguma mbona imiduga ya fime ndavye muri uwo muduga nkabona abantu bameze nkuko bariko baranunguka ejo naho naguma numva inyuma y'inzu yacu umuntu aguma agenda ubu rero ndafise ubwoba bwataye nashaka umfashe basi nashaka umfashe nimba vyokunda ume ahantu basi noba ndarara bro nivyo ukunda je nyene mba kwa mama hamwe no guhindara gute ico nico ukunda vraiment ico nico ukunda Aliti uri umugenzi wanje Aliti mfasha Aliti please Aliti mfasha Aliti please umenda kubwiye basi je nari kugufasha ariko no ngabo shobora kuza vraiment nari kugufasha none baje ngaha numva ko woteze ingorane muhira Aliti nana kimwe yeah. Aliti mfasha vraiment ico no gufasha
wari kurondera ahandi kure yo muhira apana ngaha urumva no ngaha byo kugendera nabi urumva umuje ngo imodoka z'amafilme sinzi ngo abantu buzi inyuma y'inzu nuba ko ni wanje ngabo bakuzira inyuma y'inzu icyo no gufasha vraiment genda kure yo muhira sawa reka ndavyirukiyemo basi ahubwo wari kunyaruka hakiri kare niba gusanga ngaha genda ewe genda taha reka mvugane rero na Fanny kizi bari ku murongo telefone Allô? Oui, ça va? Ndi Karenzo, Fanny. Ndi Karenzo. Okay, Karenzo. Ni sawa, Fanny. Ari ibintu nashaka tuvugane, juste ndi mu bibazo. Urumva Fanny, kuva cagiye ca Karori, kuva cagiye Karori afa, nubu nguma mbura abantu baguma bandondera imiduga ya filme abantu baza muhira. Ubu je niruse simfise aho kuba, mfise n'ubwoba honyene, simfise aho kuba, simfise aho kurara. Fanny nashaka umfashe. Ego. Shapore sana. Fanny rabikintu umfashe n'ukuri Fanny. Mfasha. Reka shako ntaraza sinigashana gufasha. Fanny, je ndi mu magorwa Fanny. Nashaka umfashe basingende kuba ndabahari ya kurya nzu yawe wubaka. Nashaka umfashe vraiment. Ego kurya nzu yawe wubaze. Sawa. Reka ndakurungikira adresse y'ahantu uzoshikira. Tukegera umushoferi wanje yitwa Aimable. Ego. Yamutazira amaropa hama aza kwakira ntazo. Merci. Fanny ndagushimiye. Fanny ndagushimiye. Reka ejo nzocana gasayo ngere. Merci urakoze Fanny. Fanny urakoze mani kwezagire. Yambwiye nze kuza ngaha. None magari kubwiye? Twavuganye kuri telefone nama message ndayafise ndashobora kuyagura. Nivyo wawe yatabimbwiye. Basiraba basoma message. Singibi ngaha. Niwe yambwiye nze kuza ngaha ndaza kugusanga wewe. Cyo ndabikubwira yuko niye kuba ngaha. Mbona? Telefone rero. Orero ntunyizeye. Uyu siwe? No telefone muri atari mu Burundi. Urangora we. Just kukugora. Wewe raba ma message bien man. Niwe none izi nimero ntuzizi. None dase ko mu telefone. Reka basinda. Ni pasa. Vraiment. Niwe yambwiye uraza kugenda hari umuntu uza gusanga uze kumubwira byose ngibi rero ndiko ndabikwereka nayo ma message nyene uri kurasoma nyizera basikanyuma basi utabyizeye mu telefone ariko nkasanga ashuchunicha uchukubita asha hopoa
we ntiwiba oya ndiko ndaraba gusa nta bisuma biza ngaha oya naco ashaka kurenza urupanga guterera asha naco kwere je ngoma ndaho ukuntu mwubase gusa n'amasaha turi saa yine iremeka iminota 16 yose yataye gusa reka tumurindire naco aza gutera ndizeye ko ataza gutera oya amasaha nayagene pe